ni nayo mpamvu urabona mu buvuzi kama ntabwo harimo abantu bize gusa, kandi ndazi la majorite benshi abantu ntibakora ivyo bize byonyene. Oya. Asha no gusanga ikintu utize arico ugasanga wari ugifisemwo impano, ugasanga nico hari benshi twagiye dufasha ibibazo bijanye n'indwara ya amibe. Okay. Na cyane ko amibe ari indwara ikomeye cyane kandi imaze gutuma benshi bagira amagara mabi, kuko ni indwara ishobora gutuma habaho nk'ingaruka mu muryango canke mu rugo ziturutse kuri iyo. Kuko amibe ni indwara y'inzoka. Twavuze ko tuvura amibe, turavura na malaria, turavura amasinezite. Malaria murayivura? Ego. Malaria tuzi canke n'indi malaria? Malaria tuzi iterwa n'umubu. Urafasha kugira igisukari ugabanya? Ego. Iyo wawufashe neza uragufasha kugira isukari iringaniye mu mubiri. Si ivyo gusa, turavura indwara zifatiye mu bihimba vy'ihemero. Aha no kuvuga nk'amasinezite, asma, inkorora, kumeneka umutwe. Narabonye hariho ibyiza byinshi leta idufasha, nko kuyamiriza abantu batembereza imiti. Leta ntibikunda kuko umuti burya ni ikintu kiba kiri byiza, kiba kiri fixe gifise uri mu kibanza. Kubera ko kuntu ubutembereza uratakaza akanovera n'inguvu zo kuvura umuntu. Ivyo bintu rero narabonye leta ntibikunda, ariho bamwe igenda irafata kababuza izo ngeso mbi. Bakunzi ba Gaciro Media, tubaramutse cyane, yaba aragati mu gizo cy'u Burundi canke abare kujya amazi. Reka tubifuriza amahoro y'Imana, mugira aho muba mwubahwe. Nandi usanga ibiganiro by'akataboneka mu Gaciro Media, ibanga ry'abatunzi. Ku 10 na Jeff Niyonzima, nkuko mubibona kuri skin zayo. Turi kumwe na muganga ahagiye gutwiganira uburyo ingwara zangwara mu zimwe tugenda tutabizi uko nashobora kuzivura. Rero limwe muri ivyo agiye kubitusangiza, ashoboye kutubwira uburyo umuntu abantu bamugana kugira ngo bagira amagara meza. Reka tumeye kaze abanze idondora abakunzi ba Gaciro Media, hama acha tugira ku muriri atubwire uko abigenza kugira ngo abo bantu ashobore kubafasha. Turagwaye kaze muganga widondora abakunzi ba Gaciro Media. Ego, murakoze Agaciro Media. Reka tubashimire ko uno munsi mwatugezeko, ukaba mwemeye gushika aho dukorera, aho dufashanya mu kuvura ndetse mu kuvura no gukinga ingwara. Ku mazina yanje nitwa Ndekengurukiye Damien. Ndi umwe mu baganga bakorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura, bavuza ingaburo muti, ico twokwita des suppléments alimentaires. Iyo uvuze rero ingaburo muti, abantu batahura iki? Mbega nifungurwa n'imiti imeze gute kugira abantu bashobore gutahura? Murakoze. N'ubuvuzi bufatire ku bimera. Ibiterwa muti duhingura, ata bindi bintu vyongewemwo, hama bikaza gufasha amagara y'ikiremwa muntu. Nkuko mubibuze, mbega ingwara mushaka kuvura nizahe nizo mudashaka kuvura nizahe? Murakoze. Hari ingwara nyinshi kw'inosi zigiye zitandukanye, sikuvuga ko zose tuzivura, ariko turagerageza. Kuko nizo tudashoboye turashobora abagwayi kubarongeka ku bandi badusumvya ubuhinga canke se ubumenyi, nko ku mavura igiye atandukanye. No kuvuga rero mu buvuzi bwacu, turamaze igihe kitari gito turiko turafasha abene gihugu bafise ibibazo vy'ingwara. Hari benshi twagiye dufasha ibibazo bijanye n'indwara ya amibe. Na cyane ko amibe ari indwara ikomeye cyane kandi imaze gutuma benshi bagira amagara mabi, kuko ni indwara ishobora gutuma habaho nk'ingaruka mu muryango canke mu rugo ziturutse kuri iyo. Kuko amibe ni indwara y'inzoka. Dushobora kwandurira ku bintu vitamininye twanyoye, ku bintu bitarifise isuku nziza twafunguye,
gace bituvyurira inzoka zigiye zitandukanye mu mubiri. Okay. Hama rero inzoka y'amibe ni imwe mu nzoka rero ishobora kuvunagura nk'umuntu cyane cyane mu gutwara inguvu z'umuntu. Hariho nabo ifurutira ugasanga bamye ibintu by'ibiherehere ku mubiri. Okay. Benshi rero turafise umuti ngaha twagiye tubaha. Okay. Mu nyuma akagaruka bashinga intahe ko ubagiriye akamaro. Ego. Muravuze mu ngwara zimwe muvura kandi iyi nyamukuru muravuze ko amibe yoyo muhana mu kuyivura. Na cyane cyane. Hama jewe tuwabasanze mu Korea kuri Galerie Boulevard. Turabona imiti itandukanye. Ego mwavuze amibe, mbega niyo amibe nyene muvura canke hariho n'izindi zindi mushobora kuvura? Ya murakoze. Okay. Twavuze ko tuvura amibe. Turavura na malaria. Okay. Turavura amasinezite. Malaria murayivura? Ego. Malaria tuzi canke n'indi malaria? Malaria tuzi terwa n'umubu. Turayivura. Niyo mpamvu kera nk'abakera abasokuru n'abasokuruza malaria barayigwara. Kandi iyo bayigwaye nta kindi bivuza atari umubirizi. Umubirizi rero natwe ngaha wifu turawufise inywera kujya kwicaye. Okay. Ndetse ntuvura malaria gusa uranafasha no kuringaniza isukari nziza mu mubiri. Urafasha kugira igisukari ugabanya. Ego. Iyo wawufashe neza uragufasha kugira isukari iringaniye mu mubiri. Okay. Si ivyo gusa turavura ingwara zifatiye mu bihimba vy'ihemero. Aha no kuvuga nk'amasinezite, asthma, inkorora, kumeneka umutwe. Turavura ingwara zigiye zitandukanye, abakenyezi bakunda kugira ibibazo byo mu bihimba vy'irondoka, dufate nk'ingwara z'ama infection. Hari ama infection vaginale, hari urinaire. Abakunda kugira n'ibivyimba byo mu gitereko canke iyo bari mu bihe byabo bakava amaraso menshi cyane batabona ikiro kirabitera. Turavura n'abakenyezi bagira ikibazo cyo kugira amazi mu gihe c'imibonano mpuzabitsina nabo bashakanye. Tukagira rero n'imiti ifasha n'abagabo. Burya hajya abakenyezi bagize ibibazo n'abagabo barabigira. Abagabo usanga bafise ibibazo byo kurangiza vuba, gucika intege, kugira imbuto nkeya, cyo twita spermagram. Dufise ingwara nyinshi tuvura kandi tumaze kugira igihe tumaze tuko turakora uno mwuga turafise inahe nyinshi z'abantu bagiye bashika ngaha tukabaha ingaburo zigiye zitandukanye zagiye zibafasha abafise ibibazo vy'umutwe, vy'amaso, prostate, ama hepatite agiye atandukanye. Ego. Si ubwa mbere ugize ikiganiro kuri Agaciro Media, nibaza yuko umengo bwabwira kabiri. Nibaza abakurikirana Agaciro Media bashaka bamaze kumva ko muri bimwe ufasha abene gihugu. None mumaze nkuko muvuze yuko hari abashinga ntaye ko mwabafashije. Mwico gihe nk'ishiga ndabona ko mwagoye kandi ibintu vyagwiriye. Mbega hari ubundi buvumbuzi mwagiye murarondera kugira ngo mushobore no kuvura izindi ngwara zitari izo muvuze? Ya, bisanzwe iyo habaye nk'ikiza kanaka. Okay. Kibaho. Nk'akarero nko kuri corona kiriya gihe mwarabibonye. Okay. Kiriya gihe ubuvuzi kama nabwo bwaragiye burafasha. Okay. mu kuvumbura nk'umuti kanaka. Okay. Ukoresha kugira ngo corona ntikugire kw'inguvu nyinshi. Ubuvumbuzi rero turabandanya tubukora kuko burya mu bimera mu vy'Imana yaremye burya harimo imbaraga nyinshi. Kiremwa muntu kitaratora zose. Turabandanya rero kuko ibimera ubuvuzi kama n'ubuvuzi busaba kwitonda cyane no gushishoza kuko burya hari ibimera vyinshi tutaranamenya ko bifise akamaro ku kiremwa muntu. Okay. Ego. Hari ingwara iheruka kusinzikaza abantu iraba ikibazo y'amaso. Ega muri icyo gihe no hari cyo mwafashije? Ya. Kiriya gihe twaravumbuye umuti uhingurwa mu bimera. Okay. Ushobora gushira imara imwe mu jisho ugiye kuryama ajya amaso yacakira. Ndetse hariho n'undi muti twavumbuye wimotereza gusa. Umotereza ku maso. Amaso agacakira. Okay.
muri ivyo rero bimwe muvura ingwara amibe mbega barimwo barabitura mubona baza ku bwinshi gushikaho mubona ati ego ivyo turiko turakora yuko biragirira akamaro abantu? la majorite vy'ukuri noshima, ariko sinshima ko abantu bagwara. Oya. Ariko nshima kubera ko feedback baduha aba bageze ngaha ziba ari nziza, batubwira ati ya miti yo ngaha mu gihugu ihingurwa mu bimera vyo ngaha iwacu irafasha kandi iravura neza. Ico nico kidushimisha. Ego. Mbega mwoba iyo miti mukora canke mugira muyikoresha nga mu Burundi gusa canke hana bayikenera hakurya y'amazi mugashobora kuyijabukana n'amafaranga mva makunga kaza mu Burundi? Musanzwe kugira ngo imiti yacu ibe international ni ikintu kigoye. Ariko ntashobora kubura nk'umurundi ashobora kuba agwaye yarafise misiyo yo kuja hanze, umuti akagenda awujanye ukamufasha canke akawushira nk'uwundi muntu wiwe. Ico gihe ntitubishira mu rudandaza birenze, kuko bijanye n'ubuvuzi mu bisanzwe no gufasha. No gufasha. Habura iki kugira ngo ubuvuzi bwacu bube international? Ni no kukuntu nyene bona nyene nk'ubuhinga buba bukiri hasi, tutaragera kure cyane canke se amapareye yo kugira ngo ubuhinga bugwire, biracagoye. Ariko dufise indoto ko igihe kimwe Imana izobikora bibe ibintu vyo ku rwego mpuzamahanga. Ego. Damiano, uyu uravuze ati kugira ngo ubube ikintu, mbega leta yo ntaco yoterera kugira ngo, kuko ibiganiro tugira barabikurikirana cyane, hariho abari hanze y'igihugu barabikurikirana ndetse n'abari mu Burundi. Mbega bagira icyo bafasha bofasha iki? Mu bisanzwe nko gufata mu mugongo igisata kijanye n'ubuvuzi kama mu gihugu. Iciza ca mbere nuko leta ntikunda abavuzi bikorera mu kinyegero, kubera ko kera benshi babikora bakabikora mugabo batazwi canke se bakabikora bihishije. Uno munsi kuko nta muti burya umuti ntibawuhisha canke umuti ntibawutembereza. Narabonye hariho vyiza vyinshi leta idufasha, nko kuyamiriza abantu batembereza imiti. Leta ntibikunda kuko umuti burya ni ikintu kiba kiri vyiza, kiba kiri fixe gifise uri mu kibanza. Kubera ko burya kuntu ubutembereza uratakaza akanovera n'inguvu zo kuvura umuntu. Ivyo bintu rero narabonye leta ntibikunda, hariho bamwe igenda irafata kababuza izo ngeso mbi. Ndetse rero n'ibindi vyose bizogenda biraza ni bukebuke. Ego. Mbega uyu munsi muko muriko mukora ibintu, mbega musanze mwizi vy'ubuvuzi canke ni ibintu vyaje bibaza muko nyene? Mu bisanzwe mu gisata c'ubuvuzi bw'imiti kama bukoreramwo imice itandukanye. Irevure harimwo bamwe baba baravyize ku ntebe y'ishuri, n'abandi baba babirahuye mu miryango, ugasanga n'uruhererekane, ugasanga nk'iwacu nka basokuru na basokuruza baravura bakoresheje imiti kama, usanga nanje ndabikoze. Mugabo hariho n'abandi usanga no munsi barize igisata kijanye n'ibintu c'intunganyamirire, nutrition, navyo birafitanye isano n'ibi vy'imiti kama, kuko n'ibintu bihingurwa mu bimera. Nibaza abakera mu kubikora ko batabikora nk'uko kwanyu, imaza ko harimo aka innovation muri mwe, kuberamwo harimo n'aga transformation gato. Twebwe innovation irimwo kuko ni integuro y'umuti usanga itandukanye cyane n'iy'abakera bakoresha. Kuko kera yaragenda akaha umuti agaca avuga ati rangaho nyene agaca kuramiza mu kiganza, ariko twebwe turawushira muri ambaraje, ukaba ushobora no kumara n'igihe kinini udapfuye. Ego. Aho nyine kugira mbere gushoboye kumara igihe kinini udapfuye, turazi imiti tuvuga ngo imiti kizungu izi kinini ko bo hashobora kuba harimo ama produits chimiques kugira ngo ntifishe kugira garanti. Mbega mwebwe kugira igire garanti igire imari imisi myinshi ushiramo iki? Namwe murashiramo ama produits chimiques? Twebwe nta ama produits chimiques dushiramwo, kubera ko kenshi umuti tuwuhingura uca usohoka. Kenshi tuba dufise umuntu avuga ati ndakeneye umuti, rero dukora umuti uca ukonsomwa kugira ngo twirinde gushiramwo n'ibindi bintu.
n'ico gihe urumva umuti urafise iminsi umara umaze iminsi myinshi urashobora gupfa. Ego umuti umaze iminsi myinshi urashobora gupfa, ariko bigaca bivana n'ahantu wa conservation yawo, ikibanza wawushizemo. Hariho ibibanza ushobora gushiramo umuti ugashangura amaze igihe, bivanye n'ukuntu hataba hashuha cane hameze neza, n'ahandi umuti wokora uno munsi ejo ukaba wapfuye. Ego nibaza nk'iyi musekura mukanikira yo kwishobora kumara iminsi myinshi. Ego mu bisanzwe iyi miti duhingura mu buryo bw'amafu iragira resistance nini. Ni ibintu ntipfa gupfa. Iyo ishobora gupfa ni iri sufome y'amazi. Y'amazi nayo turagerageza uburyo bwose duhingura umuti atagiye kinini umara uca usohoka. Mu ngwara mwavuze ko muvura ingwara nyinshi, mbega abakurikirana ikiganiro bakifuza uwo muti cyangwa bakafise izo ngwara muri zimwe mwavuze, basangahe canke bo barondera gute? Murakoze. Tumaze igihe kitari gito turiko dukorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura, aho twifuza no kuzogera amashami mu zindi ntara. Nkuko ndazi nawe nka Gaciro Media ibaye nini cane gose hirya no hino, ukaba mufise aba partenaire baba vyiza cane. Nativye mu buvuzi bwacu turavyifuza kandi turizera ko Imana izobikora. Hama dukorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza ni Avenue de l'Iprona, mu nyubakwa bita Galerie du Boulevard. Benshi barahazi, baramaze kuhashika. N'uwo atarahashika nawe yifuza ko hari ikibazo cy'uburwayi twomuvura yohashika, ushobora no guhamagara ku nimero zigiye zitandukanye dukunda guha abantu, tuzitange. Abo babifuza gushika aho dukorera biciye ku nimero ni 67 812 388 67 812 388. Iyo nimero tuyikoresha ku isanzwe na WhatsApp niyo nyene, wodokenera hetatu turonka. Kandi ikindi kintu ciza nuko n'umuti ushobora kuwukenera ukagusanga aho uri hose mu gihugu canke ahandi hose hatandukanye, birashoboka. Mwico gihe uwoyikenera arimo ahagati mu gihugu canke ari mu yindi ntara, mwico gihe nta yandi madepense bicaye musaba yo kongerako? Oya, ariha amafaranga y'umuti, hama twebwe tuca tushira wa muti kuri agence kanaka ikorera mu ntara aherereyemo, umuti tukamushikanira. Kubera twaragiye turabona ama feedback y'abantu bari mu ntara za kure y'iki gisagara, ziriya ntara nyene za kure cyane, ariko imiti yagiye irabashikira. Kandi nyuma yo gufata umuti, kuko tubandanya tugukurikirana, tuguha umuti gusa bibe biheze, turabandanya tugukurikirana mpaka tubonye feedback y'ikibazo ufise ko cyaheze. Mu kuwufata nubwo ari kure murabandanya muba en contact, mukamubwira uburyo ashaka kufata neza kugira ushoboye kumugira akamaro? Na cyane ndakunda gukurikirana abagwayi. Ego mbega iyo umuntu ashoboye kufata nabi mico gihe ntacyo bimuvira? No kuvuga umuti iyo ufashe nabi urakugirira ingaruka. No kuvuga ushobora gufata mwinshi cyangwa ugafata mukeya, ariko kugira utangure kuwufata turakwereka urugero rwiza uzofata ko wa muti. Nk'akarore nk'umubirizi unyoye mwinshi wakugirira nabi. Turakwereka rero nimba ari kiyiko kimwe ushira mu gikombe cy'amazi ashushe, ukagira ico kiyiko kimwe. Hakugira mwinshi utumugira muke. Ego. Mbega muganga, hari akantu tutavuze wumva wo kongera ko kuvyerekeye n'ubuvuzi bwanyu? Umuvuzi kama burya buragutse, ntitwobuvugira bwose ngaha, ariko ndizera ko muzoza muraduha akanya tuza tuvuga domaine imwe ukwayo, canke se imiti imwe ukwayo. Mu buvuzi kama harimo ubwoko bwinshi bw'imiti igiye itandukanye, ariko ico dukorerako nuko iyo hagize umuntu agira ikibazo aratwitura, hama akatubwira ngene agwaye, turamwumviriza kugira tumenye nakafise ikibazo iki niki, cyangwa ugasangana ibintu biturengeye tukamusaba kubanza kuja kuri hopitale kanaka akagirisha ama-examen akatuzanira biriya bipimo bamufatiye. Ivyo biratworohera kumuha umuti. Umuntu arashobora kuja kwa muganga akashobora kuzanira ibipimo amufasha ukamufasha? Ego, ahubwo ni naho abadufashije kujya kuvura umuntu ufise icerekana ivyo agwaye ni vyiza. Turaho nyene. Mbega aya mavuriro
ntimwogira paternariat gushikaho mushaka gukorana kugira ngo vyorohe sinzi naco cyo bivuga ya nka Agaciro Media mu bisanzwe twebwe mu buvuzi kama ingwara tudashoboye turakurungika kuri hopitale ntaco bitwaye. Ivuriro ryo ryose turakurungika ko bakakuvura nta kibazo. Kubera nyene si vyose dushoboye, ariko ivyo dushoboye turaguha umuti hama tukabona feedback ko wakize. Hari abaho baravuga ngo ishano kwa muganga ntirivugwa ngo rivuzwa n'abajya bavuza imiti y'ikirundi. Ivyo nivyo byo muvyemeza nawe? Nibaza ko ari byo boba barishizemwo kwa muganga ishano bararivura. Ariko hariho abantu benshi bamaze gukunda umuti w'ikirundi ugasanga bashatse ko ari wo bavura. Sinovuga ko kwa muganga batarivura pe, bararivura kuko imiti erega ibi vy'ikirundi nyene nivyo vyahinguwe bibi vy'ikizongo. Nimbere dufise mu buvuzi kama umuti uvura ishano kwa muganga mva kuri hopitale kanaka mva bo buri umuti uvura ishano urarivura mugabo utusanga abantu hari usanga bivuga ati je nshaka kwivuza umuti uyu n'uyu. Ego kuko nk'akararo gatoya twebwe ngaha ku kijanye n'ishano ntushobora kutubwira ngo ndagwaye ishano turavyirabira. Turafise igipimo. Turagupima rero tugupimye tugasanga vy'ukuri iryo shano urarifise ca tuguha umuti kama ukakuvura kuko n'imiti ibitandukanye hariho iyo ufata ukagira akadiyare ukavomisa, hariho n'iyo ufata ntihagire vomisema canke diyare nimwe ugira ariko yose igatanga inyishu nziza. Canke umuntu tukamuha umuti bivanye n'ubuzima bwiwe ngene bwubatse. Ego hari ikibazo ushobora kuba ufise sindaguha umuti utumugira diyare canke vomisema. Ego amakenga bo bafise abene yugo bafata imiti mwayahe kantu mubabwira kugira ntibagira amakenga bijukire kandi ubuvuzi ya murakoze kutubaza kino kibazo. Kera mvuze kera no kuvuga si imyaka myinshi biheze kuko nkaje nk'imbere yandi nk'imbere y'imyaka 10 canke nyuma y'imyaka 10 bari myinshi. Ico gihe rero turavye nk'ubuvuzi kamuko bwari buhagaze usanga butandukanye n'ubwo no munsi. Ico rero twobwira abantu nuko nyene batogira amakenga kuko no munsi ubuvuzi kama buriko buratera imbere cyane cyane mu nteguro z'imiti. Mu nteguro z'imiti uno munsi haba hariho integuro nziza gusumba yari hari kera, ariko usanga umuti uko wavura kera none munsi ari kuvura. Kiretse gusabwa ko hariho na karanse y'ibiti muti uno munsi bitakiboneka nkuko kera byaboneka. Ego harako nayo nibagiye kubabaza nize ngaruka ingorane muhura nazo iyo muriko murakora ibi bintu? Ya ingorane duhura nazo nuko ushobora kurondera product canke igiti wohinguramwo umuti kanaka kakibura. Iyo nayo sinaza ko ari ingorane nini, ahubwo twebwe tukiye kurondera ukuntu iyo ngorane tuyikuraho mu kurondera imivyaro tugasubiriza ibiti muti bishobora kuba bitaboneka. Ariko ico naco numva ko ari ikintu kizotwara programa yindi. Nivyo ndakubona ko uracyari umusore, uracyari umujene. Uriko uravuga ko hari ingorane muhura nazo. Uyu munsi abajene turakeneye akazi, turakeneye ivyo dukora. Kandi igituma tujya n'ibi biganiro kugira ngo abantu babone ibijye dushobora kuronka amafaranga no gutera imbere turonka ivyo dukora. Wowe wohamagariye ko abajene amba uyu munsi ushobora kuba uri kurakora imiti iva mu bimera kandi ukumva ko hakorerwa ibiti kumubona mu ishamba. Ega habonetse ivyo biti bakabitera vyo ntibazobigurisha bakaza mukabagurira. No kuvuga turi mu gihe cyo kutaguma duhanga amaso leta canke government, kubera ko twe natwe twogira ico dukora byarinde dukeneye tukabironka. Ni nayo mpamvu urabona mu buvuzi kama ntabwo harimo abantu bize gusa, kandi ndazi la majorite benshi abantu ntibakora ivyo bize byonyene. Asha no gusanga ikintu utize arico ugasanga wari ugifisemwe impano ugasanga nico kikubeshejeho ubuzima bwawe bwose, bya bindi wiga ugasanga biri ku ruhande. Niyo mpamvu rero nk'abajene bashaka kuvuga ngo barabuze ivyo bakora sindavyumva cyane bitahura, kuko hariho amahosheshe menshi bogira
hama bakadekuvura impano zabo. Okay. Burya umuntu wese yamaze kubona ahantu hari impano yiwe naho nyene haba hari ubuzima. Hama ruco jana niyo mpano yawe bugira kuviramwo kubeko urazi ko ubuzima ni buke buke butangura buke buke ugatinda ukagera kure. Ni ukuvuga ko burya kubura icyo ukora canke kubona ko wabuze akazi bihera mu mutwe. Bihera mu mutwe, izo n'izindi motivation tuzinjiramwo mu gisate kijanye n'amafaranga. Okay. Yeah. Yeah. Twari ko turarangiza. Bari kuvuga rero ivyo twaba twavuze. Nibaza ko tiko turaja ku musozo sinzi ko hari akantu woba wibagiye. Yeah, nakuvuga ko cyambere mbanje kubashimira nka Agaciro Media, ikinyamakuru cizewe ciza cyane gifata ivyimviro vy'abajene kikabishira habona. Okay. Turabibashimira cyane kuko Agaciro Media imaze kumfata mu mugongo nciro nyinshi. Ndabibashimira byimva mutima. Nkanashimira rero n'abantu bafata umwanya wabo bakakurikirana bino biganiro, abandi bakagerageza kurondera aho dukorera bakaza tugafashanya. Okay. Si ngomba ko hariho abarundi bashobora kurondera ingaburo ihinguwe mu bimera bayibure duhari. Rero turashimira abo bose bifuza gushika muri kino kibanza tukabafasha, n'abamaze gushika ngaha turabashimira kuko burya hajya umuntu yashitse ngaha naramufashije nawe ntihabuze ikindi kintu nawe yaba yarankoreye. Ego. Okay, murakoze cyane tubashimire gose. Yeah, turashimye no kuri murakoze. Okay, bakunze ba Agaciro Media, turabashimira kandi tongera tubakengurukira ukuntu mudahengeshanya kwa mukurikirana ibiganiro vyacu. Uyu munsi twashitse kwa muganga Damian ariko twiganira uburyo ubuvuzi kama budufite akamaro kandi ngo nabasokuruza bacu bwari bufite akamaro. Rero tubashimira ngo atamagara nta mafaranga. Umuntu wese ategeza kubanza kwiyumvira ko amagara ariyo makuru kandi ngo amagara aramigwa ntamegwa. Rero mwitabire akakamo k'uyu muganga wacu, mwongere muze mu muteza imbere nawe ahongere kubavura. Tubashima rero kuri Agaciro Media, mugire mwumvize ikiganiro hama mugisangiza abandi tushize gutera imbere naho ubutaha ku kindi kiganiro.